Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu njiri ya Mariko ku kigabane cyaho cya gatatu kuva kuri 31 kugeza ku 35 kandi turaza no kugenda mu njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya mbere kugira tuze gutahura ibyo tuza gusoma ngaha. Ubwo ijambo ry'umutwe rero tugiye kwisunga riravuga ngo umuryango w'ukuri wa Yezu, umuryango w'ukuri wa Yezu. Hanyuma nyina na bene wabo baraza baguma hanze batuma uja kumuhamagara. Ishengero rero ryari ryicaye rimukikije, baraheza bamubwira bati nyoko na bene wanyu nabashikawe bari aha hanze kandi bariko barakurondera. Arabishura ati mbega mawe ninde canke bene wacu bo ni bande? Araheza ahetuza ijisho abari bicaye bamukikije avuga ati nguwu mawe kandi ngaba bene wacu, nkako ukora ugushaka kw'Imana uwo niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ku bagatolika turi mu kwezi kwa Bikira Mariya, turi mu kwezi dukwiye kwegera Bikira Mariya cyane. Ukwezi kwa gatanu k'umubyeyi Bikira Mariya, bivanye ahubwo nanje mbonye ikosa nakoze kuba ntashyizeho amashugwe acanga-canze, ariko ubwo kizima naye ahari. Ko Bikira Mariya arakunda amashugwe, ni nacyo gituma abantu uku kwezi bakumuhariye kubera igihe amashugwe menshi aba yeze. Ariko kandi Bikira Mariya nubwo mvuze ngo akunda amashugwe, ahubwo akunda abantu, abo bantu rero akababonamwo amashugwe. Rero ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo umuryango w'ukuri wa Yezu, umuryango w'ukuri wa Yezu. Hanyuma nyina na bene wabo baraza baguma hanze batuma uja kumuhamagara. Aha rero n'igihe Yezu yari karagenda arigisha, aho yari rero ariko arigisha, ushatse woca ubibona kuva mbere ariko arigisha. Hanyuma mama wiwe Bikira Mariya na bene wabo bo mu miryango n'abandi bantu, kuko Bikira Mariya bari bamaze kumenya neza agaciro ka Bikira Mariya, kuko abantu benshi bari bazi agaciro ka Bikira Mariya. Kuva Bikira Mariya yibungenza inda ya Yezu, abazi ubwenge bari bamaze kubitora, kuko noneho tutirengagije ko na Simoni yari yabivugishijwe, yahezagiye Yezu na Bikira Mariya Yezu akivuka. Rero abantu bamwe na bamwe bari bamaze kumenya ububasha bwa Yezu, bari bamaze no kumenya Bikira Mariya uwo ari we. Rero byatuma bamugendanira, kuko muze mu birabe no mu miryango no mu kibanyi, umuntu afise cyangwa umuntu w'umunyamahoro ntabura abantu bamukunda bamugendanira. Niyo rero batubwira ko ngo bagiye kuraba Yezu ngo batuma uja kumuhamagara. 3:2 haravuga ngo ishengero rero ryari ryicaye rimukikije, baraheza bamubwira bati, ishengero ryicaye rikikije Yezu ariko arabigisha, barabwira Yezu nyoko na bene wanyu nabashikawe bari aho hanze kandi bariko barakurondera. Barabwira Yezu uti burya rero nyoko wawe nabashikawe na bene wanyu bari ngaho hanze kandi bariko barakurondera. Aha rero niho benshi bagira ko bavuga ngo Bikira Mariya ngo yari afise abandi bana, yarabyaye abandi bana, ariko jewe ibyo ntabwo no bitinda ko icyo nzi cyo nuko Bikira Mariya
ni umubyeyi w'agaciro kanini gusumba abandi bagore bose, mbese baba n'abagabo baba n'abagore. Bikira Mariya arabasumba. Turaza no kuja muri Luka tubirabe neza. Rero yarababyaye, nanje ni mubo yavyaye, kuko no kumusaraba Yezu yaramubwiye ati ngujye umwana wawe, amwereka Yohana. Iyo haza kuba hari abandi bana ariko umubwira ati mama tamwiruze kuri aba abana basikaye muhira jewe ugwanje gwawe birakwiye. Rero aho rero kumva rero ko bene wabo bashikiwe ababanyi bariko baramurondera, nibica bivuga ko mu madini twoza twirwa turaharira ku bana Bikira Mariya yavyaye, kuko ibyo sibyo bizotujana mu ijuru. Reka tubandanye. 3 arabishura ati mbega mawe ninde canke bene wacu bo ni bande? Yezu yishuye ababimubwiye abo batumye canke se uwo batumye, arabaza ikibazo abamubwiye, mbega mawe ninde, bene wacu ni bande, bashikanje ni bande? Yezu yababajije ikibazo, mbega mawe ninde? Kandi icyo kibazo cyarabananiye kwishura, kubera Yezu wenyene turabibona araza kukishura, ariko cyarabananiye kwishura. Yezu ati mawe ninde, bashikanje ni bande, bene wacu ni bande? 3 araheza ahetuza ijisho abari bicaye bamukikije, avuga ati nguwu mawe kandi ngaba bene wacu. Yezu ahetuza ijisho abantu bose bari bamukikije, hanyuma aca yishura babandi bamubwiye iryo jambo, baje kumubwira ati nyabuna mama wawe na bene wanyu n'abandi bariko barakurondera. Ababaza ikibazo ati mawe ninde, bene wacu nabashikanje ni bande? Bibananira kwishura. Mugabo Yezu arahetuza araraba n'amaso abari ngaho, aca arababwira abari bicaye bamukikije, avuga ati nguwu mawe kandi ngaba bene wacu, nguyu mawe kandi ngaba bene wacu. Wowe uri umuntu wiyumvira, utari uri muri babandi bapinga, kumbura ubyumvise muri babandi bapinga. Nimba Yezu yarahetuje amaso akavuga ngo nguwu mwene wacu, nguwu mushikanje, nguwu mawe, ba mawe ngaba ngaha, bashikanje ngaba ngaha, harimo bashikibe bangahe? Kuki ngaho atanatwigisha ngo twumve ko nabo bariko baramurondera ari abo mu muryango, atari abo bavukanye? Sinumva rero impamvu abantu duhangayikishwa no kumva ko Bikira Mariya yoba yaravyaye abandi bana, bigatuma abantu bamwe bafatira ko kugira bakura abantu mu idini runaka babajana mu rindi dini, bumva ko byotera imbere. Icyo ni cyari gikwiye kuba icyitwazo cyo kugwanira ngo Yezu hari abo bavukanye Bikira Mariya yaravyaye abandi bana. Icyo twumvise nuko nguwu mawe abo bari ngaho bariko baramwumviriza, kandi ngaba bene wacu, kandi ngaba bene wacu. Twese turi bene wabo na Yezu, twese turi bashiki ba Yezu, twese turi ba nyina wa Yezu. Urumva bana b'Imana ukwicisha bugufi kwa Yezu. None ni gute abantu bumva bahagarara bakavuga ngo Yezu yihakanye nyina wiwe? Niyo mpamvu Bikira Mariya n'umugore nk'abandi. Kuki ababo yavuze ko harimo ba nyina tutavuga ko ari abagore nk'abandi? Nuko Yezu Kristo yicishije bugufi kugira twese tubone ko turabavukanye biwe, canke se turabana biwe. 3:5 aravuga ngo nkako ukora ugushaka kw'Imana, ngo nkako ukora ugushaka kw'Imana, uwo niwe mwene wacu, ngo niwe mwene wabo,
niwe mushikanje kandi niwe mawe. Haleluya, amen. Ngo nkako ukora gushaka kw'Imana, uwubaha Imana, ukora ibikorwa Imana ikunda, niwe nyina wa Yezu, niwe mushiki wa Yezu, niwe mwene wabo na Yezu. Urumva rero muri make Yezu yaratatuye amatati ari ngaha, abashaka twovyumva. Rero ntiyari kuvuga ngo acha vuga ngo mama ngo naze acha hagarika kwigisha cyane. Iyo ni inyigisho buriya Yezu ibyo byose byari ko biraba yarabizi, ariko kugira yigisha abantu batahure ko uwo ari we wese yumva ijambo ry'Imana ari umwana w'Imana, ari mwene wabo na Yezu, ari nyina wa Yezu, ari mushiki wa Yezu. Niyo mpamvu byagenze uko. Nayo ubundi inshuti yanje abakubwira ko Yezu yihakanye nyina, oya, soma neza usabe umutima mweranda gusigurire, kuko ahantu hacanga abantu benshi bagahera ko bigisha ko Yezu yihakanye nyina, ariko nta na hamwe Yezu yihakanye nyina. Niwashaka kubona urukundo rwa Yezu na nyina wiwe, ururabire ku musaraba, ugende hamwe kuri finali ku musaraba. Nta wundi yari munsi y'umusaraba atari Bikira Mariya n'abandi badamu bangahe na Yohani, na Yohani. Ubwo rero bakunda kuvuga ngo na wa mwigishwa Yezu yakunda. Rero abana b'Imana, ntabwo rero Yezu yihakanye Bikira Mariya. Yezu akunda nyina wiwe n'ikimenyamenya munsi y'umusaraba. Hanyuma mu byakozwe n'abatumwa turasanga mutima mwerandaje bavuga ko na nyina wa Yezu niho yarari. Ubwo rero reka tuje hano muri Luka. Muri Luka ni ku kigabane cya mbere kuri 39 kugeza kuri 45. Mbese duhere ku wanashaka tuhavuge hose, ndabona iminota tukifise. Mariya agenda kuramutsa Elizabeti. Mariya agenda kuramutsa Elizabeti 39. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara cyo mu Buyuda. Ashika mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Aha nigihe Bikira Mariya yaramaze kubwirwa na marayika ko agiye kuzovyara umwana w'Imana. Rero cyane cyane aho shaka tuje kuri 41. Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Elizabeti yumvise indamutso ya Bikira Mariya, umwana arakakaza mu nda. Na Elizabeti tumwubahe. Na Elizabeti ni umuntu akomeye. Elizabeti yuzuwe na mutima mweranda acashira ijwi hejuru avuga ati, mu bagore warahezagiwe. Mwumvise abana b'Imana, Elizabeti nta n'ikindi kintu Elizabeti yarazi kuri Bikira Mariya, nta na kimwe. Gusa Elizabeti yarafise inkuru nawe ko azovyara Yohani. Yari amaze kumenya ko afise inda ya Yohani mu bukecuru bwiwe. Mugabo Bikira Mariya agiye kumuramutsa, noneho Elizabeti aciye amubwira ati, mu bagore warahezagiwe. None ga madamu canke wa mupapa usevya Bikira Mariya, wowe uramusebereza iki? Ko uyu Elizabeti yabwiye Bikira Mariya ati mugore warahe, ti mu bagore bose warahezagiwe. Ko atawundi muntu, ko Imana itashavuye ngo ntaba yabivuze ko yahezagiwe. Noneho na Gaburiyeli wenyine yaramwibwiriye ko yahezagiwe. Ubwo rero udahezagira Bikira Mariya sinzi uri ariko nta ngorane. Mugabo ubwo nuko bimeze. Reka tubandanye ngo warahezagiwe, mu bagore warahezagiwe.
kandi n'umwana wibungenze arahezagiwe, ngo kandi n'umwana yibungenze arahezagiwe. Uko si ukuri? Kubera iki none mwebwe muhezagira Yezu, mukumva Yezu 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 mukamuninahaza, mugabo mukanka mama wiwe? Ubwo urumva ko Yezu yo kunezerererwa uwanka mama wiwe kweri? Mu munsi umwe Yezu yangendeye afise ishavu ry'uko abantu bamenaguye amashusho yanje. Yezu ambwira ati ubabajwe nuko abantu bamenaguye amashusho yawe mama wanje yaguhaye. Yezu akunda mama wiwe. Wowe ni wowe umwangira mama wiwe n'ukuri. Oya kabisa ntuvuge ngo buri mu nzira nziza Bikira Mariya murapfiki. Umwangira iki ku buryo wirigura mutaragaza mu bantu ngo numugore nk'abandi, ngo numugore nk'abandi, ngo ategereye urubanza nk'abandi. Turibandaniriza inana gatatu bavuga ngo mbega iryo teka yuko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Ariko bana b'Imana, iki ni gitangaza gikomeye cyane. Elizabeth wewe yumva biramurenze ngo mbega Elizabeth ntiyitaye ku kubona ko mwene wabo ari wagiye kumuramutsa, canke bamwe bavuga ngo ni muvyara w'abandi mwene wabo. Ariko icyo twumva cyo nuko yaba na Elizabeth bahezagiwe. Rero kandi icyo twumva nuko Elizabeth yari umunyokuru akuze, ariko Bikira Mariya yarakiri umwana, nta n'imyaka ngo 20 yari bwagire. Yarakiri muto cyane. Rero Elizabeth ntiyaraba ati kazani wanje, muvyara wanje, canke se mutoyi wanje ndanezerewe kuje kundamutsa, burya mbere twaragendeye umukama burya yaranteye iteka na bisinda. Oya, ahubwo Bikira Mariya we yarazi neza ko Elizabeth yibungenze, ahubwo yanabimenye mbere, kuko igihe marayika Gabriel amubwira ati ugiye kubyara umwana w'Imana, yanamubwiye ati na Elizabeth inshuti yawe aribungenze, bahora bamwita ingumba. Ubwo rero Elizabeth rero yerega ndasubiramo, mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje, nyina w'umukama Elizabeth yamaze kumenya ko Bikira Mariya yibungenze Imana, aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Yumva biramurenze, kuko icyatumye bimurenga nuko yumva ko Bikira Mariya iteka afisigaye afise atari uwo kwirwa ariruka mu misozi asubira kandi yibungenze Imana. Ariko ndababwire, zamurasaba muhure na Bikira Mariya, zamurasaba Bikira Mariya babe hafi. Umuvyeyi Elizabeth ndakomeye noneho birakaze kubona nyina w'Imana aza kundaba ati iri teka ntirisanzwe. Haleluya, amen. 44 haravuga ngo mbaye nkumva amajambo y'indamutso yawe, umwana afise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Haleluya, amen. Elizabeth noneho wa mwana yari mu nda yiwe, abamama twibungenga murabizi umwana nezerewe aba yumva yuzuye amahoro, nawe uba wumva nyene ko mu nda ari ibintu by'igitangaza. N'umwana iyo wuguruye umuziki mu radio canke ku televiziyo ukiyicarira ahantu ukarekura akaziki karyose, uca wumva umwana nyene atanguye kugakeza ari mu nda. Abarija muri za ecography mu bihugu biteye kwanza ni Burundi biriyo, barabona neza ingene umwana kina asubira, ukuntu anywa amazi mu nda, ukuntu atamira intoke. Rero umwana yari mu kanyamuneza uca ubibona. Rero umwana wa Elizabeth Yohani mu nda aranezerwa, arishima, akanyamuneza karamusya. 45 eka urahiriwe wewe wemeye kwiryo watumwe ko n'umukama rizotaha. Abwira Bikira Mariya ngo wewe urahiriwe, wewe wemeye
kw'iryo watumwe ko n'umukama rizotaha. Urumva rero mutima mweranda aja kuri Elizabete aravugishwa kuri Bikira Mariya ngo urahiriwe wowe wemeye kw'iryo umukama yagutumye ko ritaha. Ariko bana b'Imana nyimbariza mwumva abantu mutuka Bikira Mariya muvise mpemu yera kwera. Yoba umuntu afise mpemu yera, umuntu afise mutima mweranda, umuntu afise mwuka wera, nta tuka Bikira Mariya, ntavuga ko Bikira Mariya ari umugore nk'abandi, ntavuga ngo Yezu yaramwihakanye. Oya, ahubwo aravuga uko biri kose. Ubu muvyeyi hariho abantu batari abagatolika, kuko abantu benshi bazi ko abakatolika aribo bemera Bikira Mariya, kandi koko nukuri turamwemera, ni mama, ni umuvyeyi wacu. Haleluya, amen. Warakoze Mana kuduha umuvyeyi. Eko je ndakunda Bikira Mariya kubera ni mama. Iyo niyumviriyeho musi y'umusaraba Yezu ariko aravuga ati wa muvyeyi nguwo umwana wawe, nanje nishira make kibanza ati nawe wa Mungu nguwo nyoko wawe, nawe Zipora nguwo nyoko wawe. Ubwo rero nawe nyoko wawe ni Bikira Mariya. Erega abantu b'Imana tutirengagije buryo umwana atagira nyina ahura n'ibigeragezo byinshi. Umwana atagira nyina, umwana arezwe na mukase, ashobora no kuba afise ijambo ashaka kubwira se, akabura ingene aribwira se, mukase akamurungika kuza kuryama se atarataha, canke bakaguma bacunganwa kugira ntagire icyo abwira se. Ariko murambabarira, si ba mukase b'abantu bose, hariho ba mukase b'abantu baba beza, n'abandi ba mukase w'abantu biba bigoye, umwana ahangayika agatuntura kandi ari kwasi. Rero niyo mpamvu kwa Bikira Mariya umuntu agenda akabwiganiriza Bikira Mariya. Bikira Mariya uyu ufise message yihutirwa ushatse kwishikana ngo urayicisha kuri Bikira Mariya akayishikana kwa Yezu. Ibyo ntitubitindako kuko Bibiliya yonyene niyivyemeza. Message yihutirwa yicishe kuri Bikira Mariya ishikana ingoga, kubera ikana mu bugarire Bikira Mariya yasabiye umuvinyu abo mu bukwe batamwe kumaramara, kandi Yezu amubwira ati byihorere ibyo ntibituraba. Mugabo Bikira Mariya aramenya ati umwana wanje aranyumvira, caca ku ruhande arababwira ati icyaza kubabwira cyose muragikora. None Yezu ntiyabikoze, niyumviye mama wiwe mbega mu muserereza. Ngo ikibazo nuko gusa bajya bamuserereza atari bo banyumva, ariko arigihe bigenda ukuntu kumbure ab'Imana ibona ko bibereye bizobashikako. Bikira Mariya rero umuvyeyi mwiza, niko karongo ka 45 ngo eka urahiriwe wewe wemeye kw'ibyo watumwe ko n'umukama rizotaha. Ngo arahiriwe wewe yemeye ishaka ry'Imana. Umugani w'umumama yitwa Mutesi mu Rwanda w'umurokore ati mbega iyo Bikira Mariya ataza kwemera biba byatugendeye gute? Iyumvire nawe, iyo Bikira Mariya atabyemera akavuga ati eka izo ngorane ntazo nokwemera, ntafise umugabo jewe, izo ngorane ntazo nokwemera byonkomerera, byari kugenda gute? Ariko Bikira Mariya yarabyemeye, abashaka kumutera amabuye yibungenze arabyihanganira, agira arabyara ati abo bana bose mu bakerere mu bice mu bamare, arara muhunga na yiruka asubira agera naho ni birebire. Ariko bana b'Imana aha anya nshatse ko dusabikanya twishimire Bikira Mariya. Bikira Mariya n'umuvyeyi mwiza Imana yaduhaye ngo abere agakarorera abavyeyi b'isi bose. Ni umuvyeyi mwiza, ntitukamucira ibyo imanza twebwe, kandi Imana yaramaze kumucira urubanza rwiwe. Nta rubanza wowe ukwiye gucira Bikira Mariya ngo uvuge ngo ni umugore nk'abandi wazobazwa nk'uko abandi oya. Imana n'umuntu
noneho ntiyasama mu icaha n'umuziranenge noneho twigwane ko twebwe ababishoboye tumuceka dufashe nayo ubundi Bikira Mariya n'umuvyeyi aruta bose ni Bibiliya ibivuga Elizabeth ni wabivuga umumarayika Gabriel ni wabivuga n'abandi bama babivuga n'aba Yeremiya gikamani Yeremiya bagiye babivuga ba Dawudi bose barabivuze mu mazaburi byari byaravuzwe rero ko hari umwigeme yatoranijwe no mu itanguriro hose biriyo oya mu byahishuriwe Yohani ho ni igitabo cy'impera nyene kisigura neza byose ariko Bikira Mariya n'umubyeyi mwiza mwarahezagiwe n'Imana mukomeze mugire ukwezi kwa gatanu kweranda kwiza kwa Bikira Mariya mukuvugisha pure no mukwiyambaza umubyeyi kugira akomeze asabira iyisi kubera murabona mu isi bintu birakomeye mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen turagusenga Yezu turakunina hasi